Pinuya umwaka mushasha ku bantu mwese. Uyu mwaka abantu benshi bababwira ngo ni umwaka wo kwakira imodoka, ni umwaka wo kugura amazu, ni umwaka wo kuronka ubuzi. Ivyo bariko baravuga vyose nta mwaka numwe batigeze batubwira ko ari umwaka wo kuronka amazu. Imyaka yose bavutubwiye ko ari imyaka kuzorogira ama mariage ku baselibatari. Imyaka yose bagiye bavuga ko ari imyaka yo kuronka ubuzi, ama promotion n'ibindi. Imyaka yose nivyo bama batwigisha. Ariko ngomba nakubwire ngo ivyo Imana yabiteguye kuva ukiri urusoro mu nda y'amama wawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imigambi nabafitiye si y'ivyago, ni y'amahoro, ni yo kubagira neza, si y'ivyago. Ivyumvira Imana igufise ko ni vyiza. Ariko ngomba nakubwira muri uyu mwaka wa 2023 mbega nuyihe mugambi w'Imana ifise ku buzima bw'iwawe. Imana iragomba kugukoresha kugira ngo abantu benshi bamenye umwami Yesu Kristo. Imana iragomba kugukoresha kugira ngo kwiza ubutumwa bwiza hirya no hino. Abantu bariko barapfa bapfira mu vyaha, ariko ntituriko turababurira. Abantu bariko barapfa bapfira mu vyaha, kandi abo n'ababanyi bacu n'imiryango yacu ntituriko turababwira. Abantu bariko baricwa n'inzara, dufise ibintu mu miryango yacu ntituriko turabaha ico gufungura. Abantu benshi bari mu bibazo uyu munsi, barakenewe ngo babere inyishu. Ntumbero yo muri 2023, emerera Imana igukoreshe, emerera Imana igushikane kure, emerera Imana uyibere igitwazo, emerera Imana ubu umugenda ujana imbizi, ubimbizi y'amazi jana amazi ahantu hagadutse. Emerera Imana ube mikrofone uyivugire, emerera Imana uyibere nka yandugo bayajana Yesu mu gisagara. Emerera Imana igukoresha ibikorwa by'ubuhizi na ibindi byose. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo twitwarike ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi byose bizoza ari nk'inyongera. Witwarike gukorera Imana muri 2023 na izitwarike ivyawe. Witwarike gushira Imana imbere muri 2023 na izogushira imbere. Witwarike kwama ikibazo cyose uhuye naco ucereka Imana ni izokubera igisubizo. Ndakwipfurije kugendera n'Imana muri 2023 umwaka mwiza. Shalom shalom.